Yaratuvyaye, aratwonsa, araduheka turakura. Umuvyeyi wacu Burundi, bwanyaburunga, mpora mutima, kuri twese, kibare, cabo wibarutse. Burundi, Burundi, wowe wápfunywe, nubundi ntíwapfa, urahabishwa, nubundi ntawahababuka, ahubwo uva hasi, uhagurukana ingufu urikukira, ubu widegemvya. Uburundi, igihugu gito ku maso, gusa nubundi kikaba kinini, kuko cigwijije ko isinzi ry'abantu barenga miliyoni 14 ku musozi w'ibirometero kare hafi 28,000. Ese Uburundi bwaronse kwikukira ryari kandi bigenze gute? Ariko koko nibandi bahemukiye Burundi bakabuta mu kaga? Ese hoho nigiki catumye Burundi busigara nyuma cyane mu iterambere ry'ubutunzi? Ese Barundi bapfuye iki? Imbere ko dutangura kwigira hamwe kuri bino bibazo, reka mbanze nshimira umuryango munini cyane wa The Mega Mind mu mpande zose z'isi, cyane i Burundi, mu Rwanda, Afrika y'Epfo, ega hose bavuga runo rurimi. Mwagize akigoro mukanda wo hasi handitse subscribe, muraba agaciro cyane. Jewe nkuko bisanzwe ndi Seti, iyi ikaba The Mega Mind. Muhawe ikaze. Kahise k'igihugu cy'u Burundi ni kamwe muri kaza kahise zamana impari no kutumva kimwe ibintu. Biragoye cyane ko Abarundi bahuza mu kumva kimwe ibara ryagwiriye kino gihugu. Maze gukora ubushakashatsi bwimbitse, nkabaza abantu batagira ingano, nkasoma ibitabo bitagira umubare ku vyagiye vyandikwa n'abanditsi babashakashatsi kabuhariwe, yaba Abarundi canke abo hanze. Mu vy'ukuri Abarundi ubwabo nibo bihekuye. Yamara umuntu niyo hakana kaboko kaba gashaka buhake bo hanze. Hagati y'igihumbi kimwe n'amajana 675 n'igihumbi kimwe n'amajana 75, imyaka hafi amajana 350 iheze, umuganwa, ntare, kivimira, sabuyimba, semuganza shamba, rushatsi, cambara ntama, ava mu muryango w'abantwero, umwana w'ikinege wa Inanjonati, yimye ingoma ya mbere y'u Burundi mu kinjana ca 19 hagati y'igihumbi kimwe n'amajana 755 n'igihumbi kimwe n'amajana 852. Umwami Ntare wa kane Rugamba uwo mu Batare, uyu yaguye Burundi abuhimbibe tubona ubo. Ingwanyi kabuhariwe Ntare Rutaganzwa Rugamba, uyu yahavuye amenyekana nk'umwami yaguye Burundi. Aba bami b'intashikirwa bose bava mu muryango bisangije w'abaganwa. Aba bashoboye gutwarira Abarundi bose batarebera ntunzi canke ubwoko canke imiryango. Kukaba nkako ntabwo bibona mu Batutsi canke Abahutu, eka mbere no mu Batwa. Aba barabaganwa abavukiye kuramutswa ingoma, iyindi miryango yose ikayoboka. Abanyaburayi ba mbere batanguye gushika ku butaka bw'u Burundi kuva mu 1856 bakurikiye uruzi runini Nile. Richard Francis Burton na John Hanning Speke na Henry Norton Stanley n'icamamare David Livingstone. Aba bose baremeje mu bitabo bitandukanye bagiye bandika ko basanze Uburundi butwawe neza, bufise inzego zipanze, eka mbere na sentare yo gucira abahagiranye amatati imanza. Bavuze ko Uburundi bwari butwawe nka Roma canke Ubugiriki bwa kera. Gusa nk'uko Abarundi bavuga nta vyera ngo de. Haje Abadage ubwa mbere, mu nyuma Ababirigi babera bene Burundi akaga n'ivyago, bateza ibiza zica abantu batagira ingano n'amatungo, bica bene Burundi bufuni na buhoro, zana amagi, zana amasoro, ibikoko vy'agahato, eka n'ayandi mabi yose. Umwami Mwezi wa kane Gisabo, eka mbere mu nyuma n'umwami Mwambuza wa kane, babebera ifuro y'igiti banka kuganzwa n'aba bakoroni. Gusa kubera ingufu baje bazananye n'ibikoresho byari bigezweho ico gihe Burayi, iyo baje baturuka nk'imbunda, nta kundi abami b'i Burundi baratsinzwe, barayamanika Gitega. Umutima w'ubwami bw'i Burundi urafatwa. Mu 1916 intambara ya mbere y'isi ikomeje,
Ububirigi bwafashe akarere. Ishirahamwe ry'ibihugu League of the Nations ariho ikivuka, mu nyuma yavuye iba Leta Zunze Ubumwe, the United Nations. Iyi igabira ababirigi u Rwanda n'Uburundi, babitwarira hamwe muco bise Rwanda Burundi. Abakoroni b'ababirigi bubakira ku ngoma y'abaganwa. Gusa rero kuri bo ivyo ntaco vyari bibabwiye. Bobo babonamo kabiri gusa, Abahutu n'Abatutsi. Abatwabo ntaco bari bavuze kuri bo. Intambara ya kabiri y'isi itanguye, ibi bihugu bibiri bitwawe nka kimwe, Rwanda Burundi, bija munsi y'ico bise intara yizigiwe ya Leta Zunze Ubumwe, the United Nations Trust Territory, itegekwa n'Ububirigi. Amabwirizwa y'iyi ntara yizigiwe yasaba ko izi ntara zitegurira kwigenga no gutwagwa n'abanyagihugu banyamwinshi, majority rule. Gusa n'ubundi Ububirigi bwariyankiye bugenda miguru ntege gushika ku itariki 10 z'Ukwicumi igihumbi 1959. Noneho buragondozwa, bwemera ko haba ivugururwa ry'ubutegetsi kandi bemerera imigambwe gukorera ku mugaragaro. Ku itariki 20 z'ukwa mbere igihumbi 1959, umwami yaramutswe Burundi Mwambutsa wa kane Bangiricenge. Umuhungu w'umwami Mutaga wa kane Mbikije yaramaze gutabaruka, asaba ko Burundi bwo kwikukira ku ngoyi y'ababirigi. Yongera asaba ko hoba ico bise Rwanda Burundi. Mu mezi make yakurikiye, imigambwe itandukanye itangura gusaba ko ubukoroni bw'aba babirigi bwohagarara, Uburundi n'u Rwanda bikigenga. Umugambwe wa mbere kandi munini muri yose wari IPRONA, the Union for National Progress. Uyu wari umugambwe uhurikiyemwe amoko yose, ugatwagwa n'umuganwa Rudoviko RWAGASORE. Ku rundi ruhande hari PDC, the Christian Democratic Party, ugashigikirwa cyane n'ababirigi, kuko ico gihe ububirigi bwari butwawe n'umugambwe witwa the Christian Social Party w'abakristo nyene. Umukuru wawo akaba Augustin de Schreiber. Uyu yigeze kuba ari urebera minister wa Kongo mbirigi na Rwanda Burundi kuva mu 1959 gushika 1960. Amatora ya mbere yabaye ku butaka bw'u Burundi yabaye ku itariki 8 z'Ukwicenda 1961. IPRONA itsinda ku bice 80 kwijana. Imisi mike yakurikiye, umuganwa Rudoviko RWAGASORE arahira nka ministre wa mbere. Umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge aguma aramutswe ingoma y'u Burundi. Umuganwa RWAGASORE mu ijambo ryiwe rurangiranwa yavuze ashimira abarundi bose ku cizere bamugiriye, eka mbere n'umugambwe we IPRONA, avuga n'imigambi afitiye igihugu. Yaragize ati: murarangije gutora, muratoreye u Burundi abanyu bazobuyobora. Murahejeje gushinga ingingo ishorera Burundi ibuteza imbere. Ivyo byose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. Iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo, uwutsinda n'utsindwa. No mu bya politike nuko nyene. Uyu munsi IPRONA yatsinze, itsinda kuko mwabishatse. Mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora, uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara, bakagira umwami umwe. Naho nyene badasangiye umugambwe, u Burundi burabakeneye bose. Nico gituma inshuti zanje, intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka, ntihagira n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri, demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze bwo kwihweza ibibazo vyerekeye Burundi. Ivyo bibazo murabizi namwe, hari ukongereza itunga ry'igihugu, hari biraba amatongo yanyu, hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene,
hari ivyerekeye amashuri n'ibindi. Tuzogerageza kwitaba ivyo bibazo byose nk'uko bibereye. Ico nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda. Ndashaka ko atanumwe yogirwa nabi, ndashaka ko leta yuba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Nico gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara. Ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi bayiprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye. Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe, nimugwirize inshuti umugambwe wacu, nimugwane mu nda nabo mwahora muhiganwa, ntimwishime ntimushire isoni. Abategeka umugambwe w'abadasigana bazokwereka abari muri bo kuye mugambwe urondera ubufasoni n'umubano mwiza. Nta na rimwe bazokwemera ko haboneka ishirasoni ricyoza iteka ry'u Burundi mu bikorwa no mu majambo. Ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye, hasigaye neza ya bose. Nidushishikare rero tuyirondere. Umudasigana rero azoramuka hagaritse umutima abantu bakavantara bari mu Burundi, cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cyane u Burundi, kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse. Nayo imihimbiri, ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. U Burundi nibwo winjije kwitorera. None wumva two kubahuka kubahemukira mu gukoresha iteka bwaduteye mu kwihora cabure mu kwishima. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Murazi ico twanye turwanira guteza imbere igihugu cacu. Nico gituma umugambwe w'abadasigana utazokwigira wemera urondera kuwutesha iryo teka. Niko umugambwe wanje watsinze, ariko nta ntsinzi ndemera nabonye ko Burundi bwose buri mu mahoro mwihirwe n'amajambere y'ukuri. Ntivyatevye nyakwigendera avuze rino jambo ry'intashikirwa haheze iminsi 14 gusa uyu muganwa ari ku butegetsi. Haheze iminsi 42 gusa amatora abaye ku itariki 13 z'ukwicumi uwo mwaka nyene. Umuganwa atari umugani Rudoviko RWAGASORE wakundwa hafi n'abantu bose ahita aricwa. Abangushi b'inyanka Burundi baramwiremeka. Abahinga muri kahise ku Burundi barakeka cane uruhari runini rw'ububirigi mu igandagurwa ry'intwari. Abakozi bo hejuru b'abakoroni b'ababirigi Jean Paul Haro na Roberto Renye bagirijwe ko aribo bari inyuma y'uru rupfu rwiwe. Aba mastermind n'uwamurashe kandi agakubitwa intahe mu ruhanga Jean Kajogis. Umunsi wakurikiye inyongwa ry'uyu Kajogis, Uburundi bwahise buhabwa ukwikukira. Ku itariki imwe z'ukwindwi 1962 haheze amezi 9 Rudoviko agandaguwe, Uburundi buronka ukwikukira. Umwami w'u Burundi umuganwa mwambutsa abangira icenge. Aravye ukuntu demokarasi bemereye abenegihugu iri kigorana kugegwa ko ashiraho ingoma ishingiye kwibwirizwa nshingiro iserukiwe n'amoko yose ku bice bingana, yaba abahutu canke abatutsi. Mu kugerageza guhosha injyane n'imvururu zariko zaduka hagati y'aya moko bitewe n'uko ubwoko bw'abatutsi bwari buhagarikiwe cane mu myanya y'ubutegetsi gusumba abahutu, umwami mwambutsa agira Pierre Ngendandumwe umuhutu minisitiri wa mbere. Minisitiri Ngendandumwe atwara manda ya mbere kuva ku itariki 18 z'ukwa gatandatu 1963 gushika atanze imihoho kubera kutumvikana neza n'umwami kugushiraho leta nshasha. Gusa n'ubundi ku itariki zitandatu z'ukwa kane 1964 atorerwa ya mabanga kandi kuva ku itariki 7 z'ukwa mbere 1965. Yamara bidatevye iminsi 7 gusa atanguye manda yiwe
yicwa n'impunzi yo mu bwoko bw'abatutsi yahunze u Rwanda ahakurikiye imvururu z'amoko zijegeza igihugu cose. Ku itariki indwi z'ukwa mbere 1965 imbere y'uko Pierre Ngendandumwe atorerwa aya mabanga kandi umwami Mwambutsa yaramuhamagaye kugira asubirire Albert Nyamoya yari yamusimbuye igihe atanze imihoho kugira bubake leta nshasha. Uku gutogwa kwariyamirijwe n'umuhari w'ugwaruka wiganjwe cane cane n'ubwoko bw'abatutsi RWAGASORE National Youth nubundi bw'abakozi b'abarundi the Federation of Burundian Workers nubundi bw'abakozi bo mu ntwaro the Union of Administration Agents. Ku itariki 15 z'uko kwa mbere iyi leta nshasha iratangazwa. Uwo munsi nyene itangajwe Ngendandumwe yatembereye umufasha wiwe mu bitaro kwa muganga i Bujumbura kugira basangira ivyishimo vy'umwana wabo w'umuhungu bari bungutse. Mu masaha 2 gucyo z'ijoro uwo munsi nyene ariko asohoka ibitaro araswa inyuma mu mugongo agwaho, uwamucungera arakomereka. Urupfu rwiwe rutangazwa ubwo nyene. Inyuma y'ihindura amatwara yo hagati y'1959 n'1961 mu Rwanda ku bwa Gregoire Kayibanda, aho ubwami bwatswe ingoma abaganzwa bahinduka baganza, hakujya hoho naho havutse imvururu nyinshi. Burundi bwatewe ubwoba n'ivyari biheje kuba mu gihugu c'ikibanyi, bahitamwe ahubwo gusesa ivyo baganwa cane cane RWAGASORE na Mwambutsa bari bamaze kugerako mu kunywanisha abarundi. Igisirikare n'igipolisi byose babishira mu maboko y'ubwoko bumwe. Ico gihe inyuma yo kwikukira kw'ibi bihugu vyompi mu ntambara y'ubukonje canke y'ubutita the Cold War, Uburundi buja ku ruhande rw'Ubushinwa, u Rwanda ruja ku ruhande rwa Amerika. Mu matora ya mbere Uburundi bumaze kuronka kwikukira ku itariki 10 z'ukwa gatanu 1965 ubwoko bw'abahutu bukaronka intsinzi nini cane. Ingoma y'u Burundi yanse kwemera intsinzi, ishavurira niga ku itariki 18 z'ukwicuma uwo mwaka nyene. Akagwi kamwe ko muri bo kagerageza gutembagaza ubwami irapfuba. Benshi muri izi ncabwenge n'imboneza zo mu bwoko bw'abahutu ziricwa. Mu kwezi kwa gatanu umwaka wakurikiye w'1966 umwami Mwambutsa wa kane akugwa ku ngoma n'umuhungu wiwe umuganwa ntare wa gatanu Sharire Ndizeye. Uyu nawe bidatevye akugwa ku ngoma n'uwari ministre wa mbere wiwe Capitaine Michel Micombero ku itariki 28 z'ukwicumi uwo mwaka. Capitaine Micombero wari mukuru mu muryango w'abahima bo mu bumanuko bw'u Burundi asenyura ingoma ya cami, atangaza ku Burundi bubaye republika. Umwami ntare wa gatanu aja mu buhungiro. Ubwo nyene ubutegetsi bw'igisirikare butavangirwa de facto military regime iba iravutse. Imigumuko y'abanyagihugu n'imvururu zose zakurikiye birakomeza muri za 60 kuduga no muri za 70. Nkuko vyagenze mu 1965 ibihuha zitembagaza y'ubutegetsi bwa Micombero bikozwe n'ubwoko bw'abahutu mu 1969 bituma benshi b'incabwenge za politike n'abari mu gisirikare bafatwa barafungwa, abandi baricwa. Mu 1971 akagwi ko mu mugwi wo hejuru hiyo mu buraruko bw'i Burundi bita abanyaruguru bagirijwe umugambi mubi wuko boba bariko bafatikanya n'incabwenge zimwe na zimwe zo mu bwoko bw'abahutu mu gutembagaza ubutegetsi bw'abahima. Ku itariki 14 z'ukwa mbere 1972 sentare icira bane bo muri aba banyaruguru baba ofisiye n'abasivile batanu igihano c'urupfu, abandi 7 umunyororo wo guherayo. Ese umwami ntare wa gatanu yahavuye agaruka ryari kandi gute? Woba waramenye ivya maconco yamenje? Ese hakurikiye iki ku butegetsi bwa Micombero? Ese ciswe kiza c'igihumbi 1972 cabaye gute? Ese Uburundi bwagaruye demokrasi bigenze gute?
bandanya ukurikire The Mega Mind mu gihe turabira hamwe aya mateka adasanzwe. Kanda aho hasi handitse subscribe kugira ntuzocikwe ibindi biganiro bije. Jewe ndi Seti, iyi ikaba The Mega Mind. Naho ubutaha, Imana ibarinde.